tugende mu ijambo rero. Yosuwa igice ni ca gatanu. Igice ca gatanu Yosuwa mwahageze, nimwahagera mu mbwire. Joshua, Yosuwa igice ca gatanu. Okay, niho muri. Oh yes. Duhere kuri gatanu aravuga ngo ndamanuka nsome gatanu. Yosuwa 5:5 handitswe ngo ego cyane kuko abantu bose bavuyeyo bari barakebwe. Ariko abavukiye mu nzira bose mu bugaragwa bamaze kuva muri Egiputa bo ntibari bwakebwe. Kuko Abisirayeli bari bamaze imyaka 40 bagendagenda mu bugaragwa. Oh yes. Kugezaho abahizi bose biryo hanga bavuye muri Egiputa bahoneye. Kuko batumviye abahizi abavuye muri Egiputa bose bagize gute barangiye. Ndabivuze kugira ngo musinze guteba aha hantu. Ngwino kugezaho abahizi bose biryo hanga bavuye muri Egiputa bahoneye. Kuko batumviye Uhoraho. Kandi Uhoraho yari yarabarahiye ko atazokunda ko babona igihugu yarahiriye ba sekuruza babo ko azokibaha. Imana ari yavyanse. Timurangarariza cyane umwebwe ntimuzogerayo. Ngwino nico gihugu gitemba amata n'ubuki. Ngwino abana babo abo yasubije mu kibanza cyabo nibo Yosuwa yakebesheje kuko batari bwakebwe. Inyanduruko nuko inyanduruko rero irakomeye. Ushira agarongo ku nyanduruko hari impamvu yatumye ico gikogwa nuko ego inyanduruko nuko batakebwe mu nzira. Nuko abantu bose bamaze kubakeba baguma ngaho nyene aho bari bacumbitse kugeza bakize. Uhoraho abarira Yosuwa ati uwo munsi ndabakuye ko agakengegwe abanyegiputa babakengereye ndagatembagaje. Nico cyatumye aho hantu hitwa Gilugari gushitsa n'ubu. Nuko Abisirayeli bagicumbitse i Gilugari bajya ivya Pasika kwigenekerezo ry'icumi na kane. Bagicumbitseyo barajya ivya Pasika. Nuko Abisirayeli bagicumbitse i Gilugari bajya ivyo kurengana bajya ivya Pasika kwigenekerezo ry'icumi na kane ry'uko kwezi. Nyumviriza gatoya, wait, manzu nyumviriza gatoya. Pasika zibaye zibiri. Hariho Pasika abanyisirayeli basangiye na Mose batarasohoka Egiputa. Iyi nayo ni Pasika bafunguriye i Gilugari na Yosuwa. Mwahumvise? Manuka ku mugoroba bari mu kiyaya c'Ariko. Oh yes. Bukeye umunsi wa Pasika uheze bajya ivyeze muri ico gihugu bacumba udutsima tutarimwo umwambiro. Sawa. Bajya n'impeke zikaranze. Maze uwo munsi nyene bariye kuvyeze muri ico gihugu manu ntiyongera kuboneka. Ntiyongera kuboneka. Manu chakula chenye hakibadiriki, sisteme haibadirikaki. Ubuzima bufise ishusho ya yindi nyene. Meme shusho. Kwezi kwa mbere, kwa kabiri meme shusho, kwa gatatu meme shusho, kwa kane meme shusho. Urabona ukaguma ubona ishusho ni yayindi. Ameza aguma kuranwa mugaba aho utuye aho uherereye ishusho ni yayindi. Ngo bari ivyimejeje uwo munsi ngo manu ntiyongera gusubira kandi kuboneka. Ngaho rero
simba rero tugende muri Luka shemugumu muhagaze ntangaza ijambo hama mwicare nsigure gatoya manze ndarivuge muhagaze hama muce mwicara Imana yatugire neza ntabwo itugirira neza ngwino rero Luka 13 wahageze raba ku murongo wa 13 amurambika kw'ibiganza uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana ariko umukuru w'isinagogi yitonganiriza ivy'uko Yesu akijije umuntu ku isabato abwira abantu ati hariho iminsi 6 ikwiye gukorwako ibikorwa mube ariyo muza ko mukizwe ariko atari ku munsi w'isabato. Umwami Yesu aramwishura ati havuga wemye aho hantu nguyo Yesu aramwishura umwami aramwishuye ati umwami Yesu aramwishura ati mwandyajyamwe mbega umuntu wese muri mwebwe ntazitura inka yiwe canke indogoba yiwe mu ruhongore ku isabato akayijana akayishora ku migezi none uyu ko ari umukobwa wa Aburahamu yaboshwe na Satani iyo myaka 18 yose ntakwiye kubohogwa iyo ngoyi ku munsi w'isabato. Akivuga ivyo abamugwanya bagira gute bose baramaramara. Akivuga ivyo abamugwanya bose baramaramara. Ishengero ryose rinezeregwa ivyiza vy'agahebuza yakora vyose. Amen. Gitugutu rero Gitugutu n'ukwezi ko gukurwako Agakengerwe Kose, apana gakeya, Agakengerwe Kose. Oktobre n'ukwezi kwawe ko gukurwako Agakengerwe Kose. Hari igihe ukurwaho agakengerwe ariko ugakurwaho agakengerwe igice, bimwe bigatungana ibindi bigasigara ari umutwaro. Nabwiwe ko Gitugutu ari ukwezi ko gukurwako Agakengerwe Kose. Mwicare ndabasabye mvuge. Cara mvuge gato. Kidogo tunigosie fasi. Kwezi ko gukurwaho Agakengerwe Kose. Subiramo ngo Kose. Aya makuru ntabwo nza kuyateba ko cyane, kuko n'amakuru tumaze kwigisha ko inshuro zitandukanye, inshuro zitari nkeya, singomba kuyateba ko gose. Tuhejeje no kuyasomerwa, icyatumye ndamubwira hasome ni kugira ngo mwihute gutahura, sinze guteba mu bintu byo gusobanura. Mu bisanzwe Mose yahagurukanye n'abahawe isezerano, yahagurukanye n'ihanga, yazaniye isezerano yabwiwe n'Imana ku musozi. Imana iramutumira mubwira ati genda ukuri ubwoko bwanje hariya ubwire Farao burekure. Iyo histoire murayizi, aragenda akora ibitangaza bikomeye, haba ibitangaza bigera ku 10, iki 10 gikorwa n'Imana cyo kwica imfura. Hama Farao arabarekura, amaze kubarekura amaze gufata urugendo, biba birasubiye kandi guhinduka. Farao arabakurikira, amaze kubakurikira murazi ibitangaza vyabaye. Imana isubira kandi kugaragaza igitangaza gikomeye cyane, aho ingabo za Farao apana na Farao. Mu bisanzwe turakunda no kubishira no mu ndirimbo n'abandi bakavyigisha. Farao muri kiyaga gitukura we ntiyapfiriyeyo. Abaririmba ngo ingabo za Farao ngo na Farao ngo bagwa mu kiyaga. Iya ndirimbo siyo, sukuri kwijambo ry'Imana. Hari n'ababyigisha ngo Farao ngo ikiyaga cyaramumize. Farao Imana yaranse yuko, kuko Bibiliya iravuga mu Baroma ngo icyatumye ndakurema
kwari kugira ngo ndakwiheshereze kwicubahiro. Ni mu isanzwe Imana yashatse gusuzugura Farawo ku buryo yamugaye yugara amagare yiwe, we waguma kurikirana ingabo, abona ingene zimizwe n'ikiyaga, ariko we yarasubiye inyuma. Niwe yagiye gutangaza amakuru avuga Imana ya Isirayeli, ntabwo yaguye mu kiyaga gitukura. Ivya Farawo birarangiye, bafashe urundi rugendo, urugendo rutari goroshe. Ndaza kurugaruka ko ngeze kuri ijambo ry'igirugari. Manzu ndabira umuntu muri kumubwire ngo ukwezi kw'icumi wahawe girugari yawe. Bwira mugenza wati wahawe girugari yawe. Murazi girugari cyo bisobanura? Girugari bisobanura ngo gutembagaza. Nta muntu yanyumvise. Girugari bisobanura ngo gutembagaza. Umviriza. Ubwo rugendo ruragenze, basangiye Pasika, murabizi urugendo rwa Mara, urugendo mu nyuma Imana ibwira Mose ivyo akora. Mose abikora nabi, Imana iramubwira ati raba kijya gihugu ntushobora kucinjira, bari Kadesh Barnea. Hama Imana iramubwira ati toranya Mose Yosuwa umushire umuzana umuhereze ku mpemu yawe kugira ngo abandanye urugendo, kuko wewe urwawe rurarangiye. Yosuwa rero arafashe volo, amaze kuyifata arufata bari hakuno ya Yorodani, pana hakurya yaho, batararujabuka ngo bahamara iminsi 3. Yosuwa amaze gufata, haba ikintu gikomeye cyane cy'impari yo mu vyongoshwe, bidogera Yosuwa, bakurikiranye imyaka, bakurikiranye experience, baravuga ati umugabo yitwa Mose twabonye ibintu bikomeye, afise experience ikomeye, twabonye muri Egiputa akoreshwa ibitangaza, twabonye akubita ku igitandara amazi akaza, twabonye imirimo itangaje avugana n'Imana, Imana igaturagara munsi y'imisozi. Uyu Yosuwa nawe ninde ko atamirimo tumuziko? Bakira aho hantu Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ati Yosuwa, kubera ari nje naguhamagaye, kubera ari nje nagutoranije, nubwo bariko barakwidogera, uyu munsi ngira ntangure kugukuriza mu maso y'abariko baragusuzugura, ngira nkora ikintu gikomeye kigukura ko identite bari basanzwe bamenyereye. Ninamara kugikora baraza kubona ko impwemu ya mutama Mose ariyo mpwemu iri kuri wewe. Nguwo rero Imana imukoresheje ibikomeye, iramubwira ati genda uvuge. Twebwe dukurizwa mu kuvuga, ba Yosuwa bakurizwa mu kuvuga. Imana imubwira ati genda uvuge, ubabwire gutya na gutya na gutya na gutya, hamucu babwira bavyumve mu matwi yabo, babwire ko abanyisirayeli bategeze guhagarara imetero 1000, hama baherezi nabo bagende bikora isandugu bahonyore mu kiyaga. Mu bisanzwe iri jambo yo ndiko ndarivuga rirantangaza cyane. Mu bisanzwe Imana yategetse yuko ishengero ritegeza kuba rifise distance hagati y'umuherezi intambuka 1000. Urayibona? Mu bisanzwe gituma aha niyo ndahavuze, mbona impamvu Imana ikora imirimo ikomeye cyane ku ishengero ryayo cyangwa ku bwoko bwayo iri kiragendana nabwo. Mu bisanzwe mu bintu bikomeye bituma Imana ikorera imirimo mwebwe, nuko mwirinda, kuko kino gihe iyo mpwemu yarabateye cyane, ishengero rya Kristo ryaratewe cyane, biri mu bituma mutabona imirimo ikomeye cyane ku ba Yosuwa bahagaze imbere. Kubera iki? Mushaka kwegera aba Yosuwa cyane, mumenye ivyabo kandi mutavyemerewe. Mwategeza kuba muri ku ntambuka 1000 mu buryo bw'impwemu, ku buryo mudashaka gukurikirana ngo mbega ubuherezi bumeze gute. Rero uyu munsi musigaye namwe mwarahindutse abaherezi, mukosora, mushaka kuraba kurunguruka ibibera ngaha kuri Arutari, gushaka kumenya ngo pastor abayeho gute. Ubuzima bwo kwimenyereza Yosuwa busubiza inyuma ibitangaza. Arabwira ati abaherezi, nubwo ari wowe president ugiye kubayobora, ubwira abaherezi bikore isanduku, hamba abaherezi bikore isanduku, intama ntizibegere, zifate distance y'1000 kure cyane, hama babone ingene mukandagiye mu mazi, hama ikiyaga citandukanye mu kubiri. Yorodani barajabutse, bageze hirya batera Yeriko. Yeriko ikora imirimo ikomeye. Muraza kumva igituma nshatse gufata ahantu kugira ngo muhumve. Ndabizi ivy'ijambo ry'Imana byinshi mu vyumvira ngabica bituma tugenda gusobanura. Baranesheje hayi, bamaze kunesha hayi binjira igirugari. Binjiye igirugari, ntimwumve ibintu tuko turabinyarutsa, vyatwara igihe, vyatwara imisi, vyatwara amezi, vyashobora no gutwara umwaka.
Bibiliya irambwira ngo bageze i Gilugari, Imana ibwira Yosuwa ti rondera amabuye uyakarishe bwa mbugita, hama ukebe aba bantu ngomba kwinjiza muri iki gihugu cy'amata n'ubuki, ukebe aba bantu bagomba kuva ku buzima bwa manu bagatangura kurya ivyimejeje. Mu bisanzwe reka ndababwira ikintu kimwe, iyo Bibiliya ivuga ngo kurya ivyimejeje ivuga ko mutahura iki kintu. Kurya ivyimejeje biratandukanye no kurya ivyo wamejeje. Iyo Bibiliya ikubwiye ngo harageze kurya ivyimejeje, biba bisobanura ngo uravuye mu buzima bwa mekanike, ubuzima bwo kwitsa umutima, winjiye mu buzima ibintu vyoroshe, aho uja hose usanga vyameze. Imana niyo igomba kuguha ivyimejeje. Ivyo vyimejeje si wowe ubitera, si wowe ucumukura. Mu yindi mvugo, Imana ibigukuye mu buzima bwo gucumukura, ibikwinjije mu buzima bw'ibintu vyoroshe. Uwanyumvise yanyumvise, uvyizera yavyizeye, utavyizera nawe nta kibazo. Urabandanya ugwana urondera guteragira. Mugabo nagira mvugane n'umuntu ari connecte n'impwemu yanje, ngira mvugane n'umuntu anyumva ko mpagararanye nayo Imana igira ikora ikintu. Nagira ndakubwire ngo Octobre n'ukwezi kw'ibintu vyimeza, ibintu biba muri automatique, ibintu vyoroha, ibintu bidasubira kugukomerera no kugumira. Nkurikirana rero sobanura, nkurikirana. Yosuwa agezeyo arakarishije amabuye. Ndagira mbasobanure rero impamvu yo gukarisha ibuye, impamvu yo gukebwa, nubwo wahadusobanuriye mugangira ndahatange ku mucyo gatoyi. Aba basore icambere mutegeza gutahura, wiyumvire kugira ngo biguhe kuduga ku yindi dimension, utaguma hahandi. Dimension kwanza yo kwakira, yo kuhoseva icyo Imana ivuze, kwakira ico ubwiwe, duga ku yindi dimension. Uzi igituma niki? Nuko utekereze abantu bari kumwe n'Imana, abantu bavugana na Yosuwa. Imana yavugana na Yosuwa ubayoboye, Imana yavugana na Mose imyaka 40 bayoboye. Mugabo ugo rugendo rwa 40 na Mose n'urundi rugendo rwa Yosuwa kubashikana mu masezerano, wiyumvira iyo myaka yose bagendana n'Imana, mugabo bari kwa Agakengerwe kanaka. Ndashaka yuko uduga ku yindi dimension, kuko si gitangaza kugendana n'Imana kandi ufise Agakengerwe ari nayo igakuraho. Ahantu watekereza bafise Imana ikomeye iri kigenda yica abanyamahanga, ikuraho amateritwari, muga hamwe n'ivyo byose Imana yabitegereza ikavuga ati ntako nkurako, ndabona hakira Agakengerwe apana ka hafi, Agakengerwe ko kuva muri Egiputa. Irugendo rw'imyaka 40 hari Agakengerwe. Ibi rero turabigeranya n'ingendo ushaka kugendana n'Imana ukagendana nayo, mugabo hari Agakengerwe. Aka Gakengerwe rero ko muri Egiputa Imana yatembagaje, kara Agakengerwe ka karande. Iyo tuvuga Egiputa tuba turiko turavuga ubuzima bw'ingene twatanguranye n'Imana cyangwa aho Imana yadutoreye. Hari igihe tugendana n'Imana hari Agakengerwe kadukurikirana, rimwe na rimwe ugasanga Agakengerwe ntakuze. Uravyumva ko hari ikintu kibuze, uravyumva ko hari ibintu bitagenda neza, muga nturigera usobanukirwa igituma ibyawe bidacamwe. Mu bintu rero papa tembagaje muri ukwezi kw'icumi, mu bintu papa agira tembagaze muri ukwezi kw'icumi, agira gukurireho n'ivyo utarusanzwe uzi. Impamvu y'izo obstacle, impamvu y'izo nzitizi, impamvu y'ivyawe kudacamwo, impamvu yo kugira effort ku ruhande rwawe ariko karorera ko ibintu bicamo ukabura. Donc wagwanye wagera muri finale bikanga. Imana ntiyabakuyeho Agakengerwe ko ku kiyaga gitukura, kandi ku kiyaga gitukura yarakoze imirimo ikomeye. Uru rugendo tugendanye n'Imana turafise ivyo twoshimira Imana.
ariko ishimwe dufise ntirishitse. Turafise ivyimaze gukora. Irashobora kuba yaraguhaye akazi atako wari ufise, mugabo akazi karashobora kuba karaje ntikuzuza manke yawe. Urashobora kuba wararonse urugo, ariko urugo nubwo ururimwo nta manke yawe ntiruzura. Urashobora kuba ufise abana, ariko abana baraje baratanga umunezero kanaka, ariko ntibuzuza. Dukeneye ubuzima bwa plenitude, ubuzima bwuzura. Umviriza, 14 ndatekereza 14 cyangwa 16 hari ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yohana rivuga ngo kugeza ubu ngo ntimurasaba. Kurikirana, kugeza ubu ngo musabe ngo muzohabwa, ngo mugabo Yesu acaravuga ati nabitegereje nsanga kugeza ubu mutarasaba. Acaravuga ati rero ubu saba. Umva impamvu Yesu avuze ngo saba. Atabwira abigishwa be ati ubu rero nawe ni musabe kugira ngo umunezero wanyu ugire gute, wuzuzwe uje muri. Turafise ivyo dushimira Imana. Ngira ndagusigurira, gukebwa ni ikintu gikomeye, ni sinyi ikomeye cyane. Why Imana yagiye gutembagaza agakengerwe abagomba kwinjira kurya ivyimejeje, imanje gutanga itegeko ryo kubakeba? Kubera iki? Imana ntishobora gutembagaza agakengerwe ku buzima bwawe hatarabaho isezerano hagati yawe nayo. Ntibishoboka. Ico kwanza ucandika ugisurinye. Papa ntashobora gutembagaza agakengerwe ku buzima bwawe mudafitanye imigenderanire kanaka, mudafise ibintu umaze gufundika. Kama hauna siri na Mungu, biragoye cyane kugira ngo Imana itembagaza agakengerwe. Abo bantu yabwiye ngo ndatembagaje agakengwe n'abantu bari bamaze kubona ikiyaga gitukura citandukanyamo kubiri, bari bamaze kubona barya mani ivuye mu ijuru, mukati wakarangiwe mu ijuru, bari bamaze kubona Yorodani rushobora gutandukana bakarengana, bari bamaze kubona ingene Yeriko bayizungurutse bucece, bayizunguruka bacecetse, hama yikubita hasi ata muntu ayikozeko. Hari imirimo bari bamaze kubona, ariko hamwe n'iyo mirimo yose hari yari ifatanye n'akandi gakengero. Wicaye ngaha hari imirimo je nawe tumaze kubona, mugabo hari agakengerwe ntakuziko na utanziko. Urashobora kuvisa agakenge kuna kasorobo, hari ikintu kibuze. Hamwe no kuba unezerewe ugatamba, urabizi umwenge w'inzu umenywa na nyenewo, urabizi ati ahantu nubwo ntwenga ibintu ntivyuzuye. Varere ijambo prophétique nahawe rero narihawe muri iyi nzira. Amezi 9 na amezi twabonye Imana, mugabo bifatanijwe no gukeba. Babakevye ata anesthesie, babakeba nta kinya cyari kirimo, bafashe ntabwo ari n'imbugita. Yavuze ngo tora amabuye uyakarishe bwa mbugita. Babagiriye circoncision ata anesthesie, kandi iyo circoncision mu isezerano rya kera, alliance ya circoncision yari alliance ya circoncision mu buryo bw'umubiri. Twebwe biciye muri Kristo Yesu tukebwa biciye ku musaraba, dukebwa mu mitima. Ariko abangaba kugira ngo Imana igirane isezerano nabo, babakeba mu buryo bw'umubiri, circoncision mu buryo bw'umubiri. Bose abagabo bose barababwira ati mwebwe ntegeza kubakeba. Barabakeba bamara ngo imisi bahagwariye mu bubabare bwinshi, bababaye bitorosha aho hantu. Mwiyumvira ibyahabereye mwihigicapo, abagabo ibihumbi n'ibihumbagiza bose bakevye bwa mbugita. Imana ngo yitegereze ingene bihanganiye mu rurazi, bihanganiye mu mubabaro, ngo bagiheza gukebwa ngo ibaha igihe cyo kugwarira ngaho ori. Mwemuyerere yambwiye ngo ndababwire ngo ukwezi kwa mbere twarabonye Imana, ariko vyari bifatanye no gukebwa. Twarabonye ivy'Imana yakoze mu kwezi kwa mbere, ariko harimo no gukebwa. Mvuze gukebwa ndiko navuga ngo harimo n'akababaro, harimo no kubutuzurizwa. Ukwezi kwa kabiri
twarabonye ineza y'Imana ariko hari harimo no gukebwa. Ukwezi kwa gatatu twarabonye Imana nivyo turashima ariko hari harimo no gukebwa. Ukwezi kwa kane twabonye papa yihesha icubahiro ariko hari uruhande rurimo gukebwa. Ninavuga gukebwa wumva ibikubabaje, wumva ibitarahinduka, wumva ivy'Imana itarakora. Hari harimo gukebwa. Aya mezi 9 tuyamaze tubona Imana ariko bivanzemwo no gukebwa. Oh my God, come on. Muriko muranyumva? Twarabonye Imana iragahezagirwa twotamba n'ubu turacatamba. Urabizi ntabwo tuyiburanya, iduhereza n'itaduhereza. Nous sommes obligés kwishima, tutegetswe gushima Imana muri vyose. Ariko papa arabizi, hamwe no kuba dutamba, hamwe no kubuduza amaboko, harimwo n'igisebe, harimwo no gukebwa. Turazi imbere y'Imana ariko harimo gukebwa. Turaduza ibiganza ariko harimo gukebwa. Wambaye kositimu ariko urimo gukebwa. Wambaye ikanzu nziza ariko hari ugukebwa quelque part. Wambaye neza uraja muri saro urasukisha ariko urabizi ko harimo gukebwa. Uko gukebwa rero niko papa yambwiye ngo amaze imisi bagwariye ngaho muri uwo mubabaro ngo Imana igenda ibwira Yosuwa ngo mbwirire ubwoko bwanje today, uyu musi ngira ndakubwira ikintu Imana ikoze muri October. Imana ikuyeho ububabare bwo gukebwa. Imana ikuyeho ubuzima bwo kwitsa umutima. Imana irakoze ikintu gituma umunezero wawe wuzuzwa. Munezero wuzuzwa. Gukebwa. Baragukebesheje amajambo, baragukebesheje agasuzuguro. Ibyo byose ni ugukebwa. Warasuzuguwe iwanyu, warasuzuguwe mu kazi ukoreramo, uko ni ugukebwa. Uva gusenga wataha gutyanya ukaza wumva umuntu aguhaye amakuru agukeba. Twarakebaguritse. Aya mezi 9 tuyamaze dutamba tunezerwa ariko harimo gukebwa. Harimo gukebwa. Wataha muhira ukicicaye uvuye kwinjoyinga Imana, uvuye kunezerwa ukaza wumva ikintu kiragukevye. Hari umuntu ari karanyumva, mpemu yera ari ngaha, hari umuntu ari karanyumva. Namaze kuvyumva, impemu yera ari karemeza mu mitima. Gukebwa. Uratwara imodoka, abantu barakuraba bakavuga ati ni sawa, ariko urabizi ko hariho gukebwa, hari igikomere. Urasa navyo ariko sivyo, ntivyuzuye. Ndabanezerewe tumaranye amezi 9 ndababona ariko sinzi biriko biragukeba. Najewe ntuzi binkeba ariko Imana ishimwe. Nimba warashoboye kwihanganira iryo mbugita bakoze mwibuye ivyagukevya amezi 9, Imana irakoze ikintu ku buzima bwawe. Uku kwezi kw'icumi Imana igukijije ibikomere, Imana igukuriyeho ibisebe. Uragezaho agakengerwe abanyegiputa bagukengereka kuvako. Karandi ngira ndababwira ubuzima bwo gusabana n'Imana, ubuzima bwo kurondera mu nyonga z'Imana nibwo buzima buguhishurira ukamenya aho umunyegiputa yugariye ivyaha. Mungu ubugwazi kw'icumi igira ikomesha indyarya. Dukeberwa hanze tugakeberwa no mu nzu. Wiyumvira umugore amaze 18 arahetamye, ararusha ntiyigera araba izuba, yarahetamye imyaka 18. Yesu arashitse ku isabato aramubwira ati
mwana wanje ndagukijije ruhuka. Umukuru w'aba umuhereza indyarya umuntu ari mu nzu y'Imana. Ibintu vyasaze no mu nzu y'Imana huzuye indyarya. Mu nzu y'Imana hari abantu baroga. Mu nzu y'Imana arayidoga ngo urumva ngo ntivyari bikwiriye ko uyu muntu akira. Hari abantu batanezerewe umunezero ya muntu ngo yamahindura impuzu ngo ubu nahageze kuzana imodoka. Ndakunda Imana. Iyo ufise uwo mutima papa caguma hesororera uwo muntu. Iyo ugwanye umuntu ikiguma imusororera kugira ngo uhwere umutima uhagarare. Umvise aramuraba uwo mugabo aravuga ngo iminsi 6 ngo niyo abantu bakwiye gukirizwamwo ngo azaraza ngo ariko ku isabato ngo kirazira. Ndashimira Imana yuko ico Yesu yakoze amajambo avugwa bamaze kukibona atagisubiza inyuma. Nta muntu yanyumvise. Ivyo abantu bovuga kritike zose bovuga ntizituma ijuru rihindura ngo reka nkisubize ivyo nari naguhaye. Barahwera bataumwa pressure. Mungu atazidi kukubariki nimba baramwizeye. Imana igiye gushishikara kugirira neza. Ubu nibwo butumwa bugezweho. Nibwo butumwa bugezweho. Ntiwiyumvira ngo mwe muyera ni kweri kari karavuga ibi bintu. Inkozi zikibi zisigara nyinshi. Nyinshi cyane. Umuntu arakugwanya mumva ijambo rimwe. Mwicara hamwe. Umuntu arakuryarya umusororera. Umuntu uramuryarya mujana muri restaurant ukamugira confiance agahemuka. Abantu bari bihemu. Yesu arahindukira ntiyabwiye umupagani. Yabwiye umwitirirwa. Ahindukira abwira umukuru w'isinagoge. Aramubwira ngo wandyaryawe. Umuhipokrita akomeje. Arabwira ati mwebwe nyene. Acafata amaso yiwe ayerekeza kuraba ubuzima bw'iyo ndyarya y'uwo muherezi. Uwo mukuru w'isinagoge amubona ariko arazitura inka yiwe ku isabato. Aramubwira ati mwebwe iyi nka zanyu ziguye mu binogo ku isabato murazigumiza mukarorera isabato igarangira. Ntimuzikurayo. Ntimuzizitura zikaza kurisha ku isabato. None ndababase inka n'ibitungano byanyu birakomeye kurusha uyu mukobwa wa Aburahamu. Ati n'uyu nawe n'umukobwa w'isezerano n'umukobwa akomoka mu kara ka Aburahamu. Nico gituma ndamikoze igitangaza ndagikoze uwo bibabaza bimubabaza. Bibiri irashinga intahe ngo uwo mwanya ahejeje gucyaha ahejeje guhana uwo muntu ngo abantu bose bamugwanya. Ariko n'igitangaza Yesu yarandemesheje rino joro. Yarasubiye kundemesha. Papa yarayasubiye kandi kundemesha. Imana rugira. Imana rugira. Imana rugira. Imana ishoboye byose. Imana atakinanira. Yarafise abamugwanya. Yarabakiza bakamugwanya. Yaje baruhura baramugwanya. Yesu warayundemeshe papa. Ariko gusura gutindana n'abantu bavuga. Kumugwanya kwiwe nticyabuza ko akora icyamuzanye. Nico yaremewe. Bibiri irashinga intahe. Ira mugenza wati bareka kumaramara kuri wewe no kuri Yesu baramarama. Yesu yaravyemeye ko bamaramara. Imana yaravyemeye ko bamaramara. Wowe rero niyo batomaramara. Ndavuze ngo niba abakugwanya nibamaramare. Ngira mparure 3 uvuge ngo maramara. 1 2 3 maramara. Nitwitayeho wariwe abuzi nabutazi. Ufise abakugwanya uzi, ufise n'abakugwanya bagugwanyiriza mu mpisho. Uwariwe wese nubwo yoba ari uwo mwicaranye maramara. Kandi ukwezi kw'icumura maramara. Ijuru ryateguye ibimaramare. Urakogwa n'isoni. Ivy'Imana igira imukorere bigiye gutuma umaramara. Promosi Imana igira imukorere igiye gutuma umaramara. Inzu igira imugabire bigiye gutuma umaramara. Imaviza imuhaye
igiye gutuma umaramara. Maramara kuri Yesu baramaramara. Bibiliya yashinze intahe ngo abamugwanya, abakugwanya, abakugwanya. Subiramo ngo baramaramara. Umviriza, ikimwaro cyatanguye, ukiri ngaha cyatanguye. Shabrehade, shabmehade. Ukwezi Imana igutembagarije agakengerwe. Imana iragutembagarije agakengerwe. Imana iragutembagarije agakengerwe. Mbwirira ubwoko bwanje Yosuwa we, haguruka ubambwirire ubabwire ngo uyu munsi ndatembagaje agakengerwe abanyegiputa babakengereye. Abanyegiputa babakengereye karatembagajwe. Come on guys, nimunyumvirize, karatembagaye. Ndabikubwiye nserukira ijuru. Ijuru riri kumwe na irakoze Olivier. Ijuru ryarantoranije. Ya mpemu yera ari kuri cewe, yasobanuje amavuta kugira ngo mbwire abantu ubutumwa bwiza. Mbwire imbohe ko zibohotse, mbwire abamugaye ko bamugurutse, mbwire ibipfamatwi ko vyumvise, mbwire abatabona ko bagiye kubona. Ndababwire ko ari umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Nayo mavuta ijuru ryansize, nico gituma mpagaze ngaha nk'umuvugishwa guserukira. Ndakuvugishijwe ko agakengerwe karatembagaye. Gatembagaye ku nzu yawe, gatembagaye mu kazi kawe, gatembagaye mu kibano, gatembagaye ku nzira yawe, gatembagaye ku bakubona, gatembagaye imbere y'aboroshe, gatembagaye imbere y'abakomeye. Abakugwanya baramaramaye, abatari bakeneye gutabaga baramaramaye, abatari bakeneye ko bagusinyira baramaramaye, abatari bakeneye gutera imbere baramaramaye, abatari bakeneye kuvyara baramaramaye, abatari bakeneye gukora mariage baramaramaye. Ngo karya, ngo nkikiri ngaha, ngurya, ngo nkifise iyi poste. Ndagutangarije, ushobora kuba utari ngaho uzonkurikirane kuri video iri kuri YouTube. Ndagutangarije, iyo poste kubera gwanyije umwana w'Imana, Bibiliya avuga ngo ntugakore ku wasizwe amavuta. Iyo poste barayigukuyeko, aho hantu urahakuwe, ntuzosubira kuyicara ukundi. Ejo uzohicara ubwa nyuma. Umviriza ingene Uhoraho agize, umviriza ingene Uhoraho agize. Bibiliya iravuga ngo genda mumbwirire iyo mbwebwe, genda mumbwirire iyo mbwebwe Herode, muyibwire ngo ndakora ibitangaza uyu munsi, nongere nkora ibitangaza umunsi ugira kabiri, umunsi ugira gatatu, ndavyuzuze. Genda umbwirire iyo mbwebwe ati ibintu birahindutse. Imbwebwe zirakabonye. Mungu wako, Mungu wangu na ni Mungu wako, anaenda kukamilisha, agiye kuzuza ivyo yavuganye na. Ndakora ibitangaza uyu munsi, n'ejo ku munsi ugira gatatu ndavyuzuza. Reka mbabwire, Zakayo we, urashobora kuba wari wononye inzira. Bibaho. Zakayo yatanguye yiba, hama kubera kuvumwa cyane, kuko uvumwa na benshi ugatota abo yagirira nabi.
abo yagirira nabi batangura kuzaramuvuma muri quartier atuyemo. Ivyo kwihagarara ko biba biraheze, yumva araremerewe n'ikibi yakoze. Mugambabwire babandanije muzomera kubera ukuntu yari yarononye inzira, bituma no mu gihe ari kararondera ubutabazi abura uwo yoganiriza kuko bose baramuraba bakamubona nk'igicibwa. Zakayo we, iyo ijuru ryabonye yuko abagukikuje batakumva, ririsidukira rikiyizira. Yesu umwami w'abana aravuga ati nta wundi yotabara Zakayo. Abantu barafise uburyo akiriko baramujija, ariko je namaze kubona umutima. Ngo aciye Ariko, vuga ngo Yeriko, Yesu ngo ahanyure. Yumva Zakayo muri we aravuga ati nubwo ndi gicibwa, ndi mugufi, ndi gicibwa, ndi umusuma, mugabo numva ubusuma nabuhevye. Abantu ni babi cane, baragumizaho iceyi wamaze kwihanako. Ariko iyo Yesu aje kugihanagura, iyo Yesu aje kugihanagura, Zakayo ngo aduga igiti, aravuga ngo ngomba kwitegereza uwo mugabo. Mugabo ugiye kurahaba, je mfise igitabo ca Bible d'étude ya commentaire, uri kurasoma ry'amajambo ya Zakayo. Zakayo mu yindi Bibiliya yo gusobanura ivya Bibiliya ntabwo ivuga ko yagomba kumuraba, irabisobanura ko Yakobo umutima we mambe Zakayo umutima we warurushe, kandi yaramaze kumva ko uwo Yesu w'i Nazareti afise ibintu kanaka akora. Yitegereza abantu mu kibana abona nta numwe akimutahura, ngo yaduze kijya giti, ariko asenga mu mutima avuga ngo ndasavye nimba vy'ukuri uyu mugabo ko bamuvuga ariko ari nta ndengane, ari hejuru ku giti. Yesu ari muri furu y'abantu benshi, mu mwanya muto barumirwa babona abakuye ko amaso, aravye ku giti, aregera imbere, araba kaza kayo, abantu babiraba. Bwira mugenzi ati bose babiraba. Bwira mugenzi ngo ugiye gutabarwa izuba riva. Bwira mugenzi ngo ugiye gutabarwa bariko barabiraba. Ntabwo ugiye gutabarwa mu ijoro, kuko utabarwa mu ijoro ntibo bimenya baba baryamye. Imana igira gutabare ku murango, bariko barabiraba. Aramwitegereza, aramutwengera umwami wanje, arabwira Zakayo, aramubwira ati Zakayo we, ururuka, uyu munsi ndashaka kurara iwawe. Abadayimoni babagwanya kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe, uwo mwanya baraduze mu bantu bari ngaho. Tuyu muntu abwiye ko arariwe, aramuzi. Muri uwo mwanya abandi batanga bati nari nababwiye, muraza amakuru tweko turavugana ataraza uyu mugabo. Ntiwumvise ko ntari Samariya bavuze ko asambana? Ntimubibonye? Azinanye n'abapagani gusa. Umupagani agomba guhinduka, n'umukizwa agikritika. Ijuru iyo ribitegereza abantu babiri, ribona umupagani gakomeye cyane ari uwo mukizwa, yamenye ukuri ntiyashaka kugendera, kuruta wa mupagani afise ivyo yakoze ariko aragwanira kugira ngo Yesu amugirire neza. Musi ngomba kurara iwawe. Zakayo aramanuka yumiwe, abantu bariko barakritika. Yesu arazi bikugwanya, araza bakugwanya. Ntiyasubiye kuvugisha ishengero ryari rimukikuje, yaciye atangura kudiringa na Zakayo, amufata ukuboko, agenda amutwengera. Uko niko Imana igutwengeye mu maso y'abari bakeneye yuko umererwa nabi, ngo amushikane mu nzu. Munyumvirize icyo nshaka kubabwira sha, ngo amushikane mu nzu, ngo baricaye. Zakayo aravuga ati umugabo yinjiye iwanje n'ingene yanyakiriye n'urukundo. Arategura abwira abakozi ati nimutegure, bazanye indya. Yesu kimya afata indya arafungura, ntiyamuvugisha ikintu. Mugabo haguma muraba mutwengera, mukumuraba. Yesu aravuga, yateranuye akanwa akavuga, cakavuga yakuravye. Mukumuraba bibwira Zakayo ati Zakayo,
bwira umwami ico iwakoze. Zakayo araraba ingene Yesu yuzuye urukundo, aramwitegereza, wenyine baravuze. Abwira Yesu, aramubwira ati, mwigisha, unkundire uyu munsi abantu bose nanyaze, abantu bose nivye kandi bari ngaho, ngomba mfata ivyo nabivye byose ko narabibitse ndabifise. Umwe wese uwo nivye kimwe ndamuha incuro 4, uwo nivye incuro 4 ndamuha incuro 8, ngira ndabashumbushe. Yesu aramwitegereza yongera gutwenga. Zakayo ngo aheze kubitanga ivyaha bisohotse mu nzu yiwe, agarutse kwicara imbere ya Yesu anezerewe yabohotse. Abandi nabo bari ngaho ariko aravuga ngo uyu muntu nawe ngo atazi we yaje kuraba. Abantu bazoguma bavuga, ijuru naryo rikorera kwitwararika. Bibiri irambwira neza ngo agisubira kwicara Yesu abaravuze. Umva ijambo yamubwiye ngo Zaka, uyu munsi, ariko ijambo ry'uyu munsi ko rikomeye. Subiramo ngo uyu munsi, subiramo ngo uyu munsi. Vuga kongereza ati today. Shira agafaransa uvuge ngo aujourd'hui. Shira agaswahili ati leo. Aramubwira ngo uyu munsi agakiza karatashe mu rugo iwawe. Nyemerera nanje ndakubwira mu ijwi ry'umukiza wawe, uyu munsi agakiza karatashe mu nzu yawe. Uyu munsi inyishu iratashe mu nzu yawe. Uyu munsi ibintu birahindutse iwawe. Umviriza, haguruka ubwire abantu bashoboka ugeze ndabwiye mwicare, umubwire ngo uku kwezi ijuru riratembagaje agakengerwe kari ku buzima bwawe. Haguruka ubibwire abantu bose bashoboka, ugende ubabwire ngo uyu munsi abariko barankurikirana, uyu munsi Imana iratembagaje agakengerwe. Abakobwa banje muriko murandaba, uyu munsi abakobwa banje bari mu Bubirigi, abakobwa banje bari mu Bufaransa, abakobwa banje bari muri Canada, abakobwa banje bari muri Kenya, n'abahungu banje, uyu munsi Uhoraho aratembagaje agakengerwe. Abanyegiputa babakengereye, uyu munsi Imana irabihinduye. Uyu munsi Imana izanye igihe gishasha. Warabasharabaya, akira ukwezi kwawe, akira ukwezi kwawe, ukwezi ko gutembagaza. Hagarara uhagaze ndakubwira irindi jambo. Umva, aho nyene uhagaze nyumviriza gato. Umva, kuvugira mu vyongoshwe. Imana irakomesheje abadebaguziga basha. Uku kwezi kw'icumi Imana iradeba. Sinzi vyagukomoye, batangura kudebagura ngo birakwica, ariko Imana imbwiye ngo uyu munsi kunkumurira mu muriro mwe muyera, kunkumurira mu muriro mwe muyera, bikunkumure. Paulo ntabwo yabikunkumuriye mu mazi. Bwira mugenzi wawe ngo izo nzoka zikunkumurire mu muriro. Iyo tuvuga inzoka tuvuga uburyarya. Abantu bakuvuga bari nyuma y'umugongo wawe,
abo ni inzoka. Kunkumura vuga ngo ndakunkumuye inzoka zose, yaba ari incagwatsi, yaba ari incira, yaba ari anakonda, yaba ari kobra, inzoka yose ingwanya ndayikunkumuriye mu muriro. Finally rero ninapomaliza, hacha nimalize sasa. Finale rero ihagaza. Yesu yaciye mu bihe bikomeye cyane. Umwami wawe yaje kugucungura, yaje kuncungura. Nagira ndakubwire yuko marayika yaje gutembagaza ikibuye, ntiyagitembagaje Yesu atarazuka. Ndabira mugenza umubwire ngo wamubizi yuko inyuma yo kubabazwa ukavyitwaramwo neza, igikurikira cya kabiri ni ijuru gutanga itegeko kuri marayika kugira ngo aze gukuraho ikibuye cyakubuza kuja imbere. Jedi narabwiye abantu bari nganda babwira ijambo rikomeye cyane. Umwanditsi w'Abaheburayo yanditse, ndarikunda cyane, n'ijambo ryangendaniye kandi ryankoreye ibikomeye. Rivuga ngo nta gikangiro gitera umunezero ako kanya atari umubabaro, shiti umubabaro. Ariko Bibiliya ikavuga ngo abacihanganiye bakamenyerezwa n'ivyo bika. Mubwira mugenza umubwira ati ubu twamaze kuba bakiwara. Amajambo yaradukomeje, uburyarya bwaradukomeje, imvugo mbi zaradukomeje, ugwanko gwaradukomeje. Ubunye reka mbabwire, igisagara cya Bujumbura n'Uburundi ni butoyi cyane, ntibakironka aho bakuvugira kiretse baronse ubushobozi bwo gufata indege. Barakuvuze mu gisagara cya Bujumbura, ubu ntawe bafise bovuga, byararangiye kwa taarifa yao. Sasa ubu nibasubira barabirukako kubera ijuru ryateguye kugirira neza. Yesu yarababajwe, barakubita, baramanika, bashyira ku rugori rw'amahwa, barashishagura, baracumita imisumari, baratundika, bashyira hejuru. Inyuma y'ivyo bihe ngo baraja kumuhamba, ngo bacamatanisha ishashara, ngo bashyiraho abasoda 16 bacungera imva yiwe kugira ngo ntazuke. Ijuru riravuga ngo ntimushobora kuzibira umuntu twacishije mu ruganda agasohoka aramye. Ntidushobora kugwanya umuntu yihanganiye ubugaragwa. Ntimushobora kugwanya umuntu yihanganiye kwitwa maraya, kwitwa umunoho wa vino akavyihanganira. Ntimushobora kugwanya umuntu mwavuze ko ari umusambanyi adasambana ariko akavyihanganira. Ijuru riravuga ati ubu rero nubwo mushizeho abasoda muza kubakura ngaho baravye. Profesi rero irasohotse ya nyuma. Baravuze urihangana, baratunga urutoki urihangana, bagushira ku karubanda nk'uko bene wacu bavuga urihangana, baguhindura ikintu cyose, barasiga ivyondo kuko niwe banyamwanda, wewe wanduzwa, uwakwanduje niwe munyamwanda. Baratora mu vyondo, batora ivyaryamyemwo ingurube, batora ivyaryamyemwo imbwa, vyose baragusiga. Ariko uroga, ntiwahagarika gusenga, ntiwahagarika gutamba, ntiwahagarika kuza imbere y'Imana, ntiwahagarika kuza kurondera mu nyonga zayo. Barakora. Now ubu rero bakihenda bagahagarara aho uherereye, bagasubira guhagarara aho uherereye. Umva, bagasubira guhagarara aho uherereye.
ntibaza kumenya ingene katerepirare yabaciyeko, ntibaza kumenya ingene biridozere yabaciye hejuru. Ntawe usubira guhagarara imbere y'umugambi w'Imana ifise ku buzima bwawe. Kwezi kw'icumi rero murantawe igituma nababwiye yuko mutaronse mufata konje. Aha urumva ko uzobura, urumva ko kwezi kw'icumi uza kubura wewe, kiretse so na nyoko baroga. Ariko nagenda kubwira nubwo baba baroga, nubwo nyokuru wawe yo baroga, nashaka agendere ku rutaro. Erega ibintu byarayangaye basigaye bakoroka, abagendera ku ntaro basigaye bakoroka. Hari imbaraga zikorora, hari imbaraga ndabikubwiye nsozera, ndakubwije ukuri. Abogira amahirwe boceceka ku buzima bwawe uhereye uyu munsi. Izi tariki zitatu uwomenya ubwenge bagirirwa amahirwe nk'ayo Rahabu maraya yagiriwe. Kutavuga nk'uko abiyeriko bariko baravuga, akamenya ngo aba bantu bagomba kuza ngaha n'ubwoko budatukwa, n'ubwoko butaturanijwe. Umwansi wawe agirirwa amahirwe arote nk'uko Labani yarose. Ukugwanya agirirwa amahirwe rino joro bamubwire ko amazi atakiri yayandi. Ijambo riramanutse, ryamanutse turi bugaragwa mu baririmbyi. Ngira ndaribwira ishengero, ngira ndakubwire ko guhera uyu munsi wewe urarura. Urarura. Ubu bagashaka kukurya bararurigwa. Nturika, ntuvugika, ntugwanyika, uri inshobokable, impatikanable, ingwanyable. Mpera Yesu icyubahiro. Uku kwezi ni ukwezi kwa Imana iratembagaje. Abizeranye nanje muvuge amina cyane. Duzi ibiganza byawe dushima Imana. Abavuga mu rurimi rutamenyekana zire kure. Randizubi hadi. Mikalivo sape hadi. Erega wamaze kuvyumva ko vyahindutse. Nta muntu ari ngaho atavyumva ko bihindutse. Rika sopra hadia. Fata umwanya ushima Imana bivanye n'uburyo uyiteze. Mu bivuzwe byose icyo nzi ni kimwe. Imana iratembagaje agakengerwa ku buzima bwawe. Imana iratembagaje igisuzuguro ku buzima bwawe. Akiragira ugari yawe ku kwezi kw'icumi. Gutembagaza gira ugari yawe. Bigira bitembagare, bitembagarane n'abakugwanya bose.
anatenda mambo makuu, anatenda mambo makuu. Hakuna neno lisilowezekana, anatenda mambo makuu, anatenda mambo makuu. Anatenda mambo makuu. Hakuna neno lisilowezekana. Yarakoze ibihambaye, yarakoze ibihambaye. Nta kintu na kimwe kitamushobora.